wabaye umwizigirwa w'Imana, wabaye umwizigirwa mu bikomeye, wakoze imirimo njye ntashoboye, ubwizigirwa bwawe butema mu isi yose, ikiganza cyawe dadi gihora kuri je, umunezero wuzuye mu mitima yacu, wabaye umwizigirwa w'Imana, wabaye umwizigirwa mu bikomeye. Ego amazina yanjye ni Billy Believe. Billy Believe ni umwana wa gatanu, umuryango w'abana batanu. Ego ni uwanyuma don. Irya mbere navuza gitari, naracuraranga, ariko impano yo kuririmba Imana yarayindemanye nk'uko mubizi, kenshi impano urayivukana ukagenda urakura. Ariko novuga yuko irya mbere navuza gitari gusa, ariko guhera 2016 niho natanguye umuhamagaro wo guhimbaza Imana biciye mu ijwi Imana yampezagije. Ego bireroshe cyane, gituma nahisemo gospel nuko navyawe n'Imana kandi nahisemo igifitiye akamaro gusumba ibintu byose. Ego ariko guhimbaza Imana. Yes. Intumbero ya mbere ituma nkora umuziki wa gospel nuko n'ubutumwa bwiza. N'ubutumwa bwiza buciye mu ndirimbo, kandi nizera neza yuko bushobora gutusha abantu gusumba. Abantu bose barakunda umuziki, abantu barashobora kutakunda ubutumwa bwiza umupasiteri avuga, mugabo umuziki uwemera utawemera urakwinjiramwo, uragutwara utabishatse. Rero nahisemo gutanga message biciye mu ndirimbo kuko Imana yampezagije ijwi, kandi nizera neza yuko amahanga yose ashobora guhinduka biciye mu guhimbaza Imana no mu kuririmbira Imana. Ego. Ibihumbi 2020 narasohoye indirimbo yitwa wabaye umwizigirwa. 2021 ndasohoye indirimbo yitwa navyawe n'ukuri. Hama mu 2023 ndagarutse n'indirimbo shasha yitwa Samuragwa n'izindi nyinshi ziri inyuma, kandi nizera neza yuko ubu tuzobana kenshi ku ma platform, kuko novuga yuko ari gihe novuga subiye kuza mpaguruka ubutagihagarika. Ego nakugeze Samuragwa, urumena murugo uruwanje, utaraba urusoro, nari naraguhisemo uruwanje, nakugize Samuragwa murugo kwa data, muraganwa na Kristo uruwanje. Nkuko mwabibonye, igiteramo cyitwa Thankful Sunday. Mu majambo y'ikirundi ni umunsi wa Mungu w'amashimwe. Intumbero yayo nuko abakristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo birakwiriye ko abavukana babana nyakubana. Bityo nuko abene data dusangirira hamwe n'abandi bose, tukaza tugasangirira hamwe, en même temps tukumviriza umuziki usukuye utuje, cyo bitwa live performance. Tuzatwa turahimbaza Imana mu ndirimbo dusanzwe tumenyereye n'izindi zishasha. Ariko intumbero ya kabiri nuko abantu tuzoba tugomba kuba presenter projet album tuko turakora canke ibikorwa tuko turakora nka Billy Believe. Abantu benshi baba bakeneye kumenya mbega Billy Believe ninde, afise imigambi yayo mu buzima, mbega nushaka kumushikira no mushikira gute. Donc niyo ntumbero yo kugira ngo umuntu abantu bamumenye, bamenye n'indirimbo ziwe, bamenye n'uwariwe. Ego Billy Believe music birarengeye Billy Believe. Novuga yuko ari brand, ni brand kandi ikintu cagutse
mu myaka iri imbere kizofasha amahanga yose. Sindakivuga ko byinshi ariko n'ikintu nibungenze nk'umwana, ariko nizera yuko mu myaka iri imbere kizobera benshi uburuhukiro canke agakiza bari muri carrière nk'iyo ndimo. Umugwi wa Victoria's Team n'umugwi wa Heirs Team n'abavukanyi ni bene data dusengera mu ishengero rimwe, n'umugisha ku bw'amahanga kandi bo baramaze gusohoka, baramaze gukora indirimbo nyinshi zubaka ishengero rya Kristo. Rero ingene dukorana mu evenement ntiturimba imidihi imwe ariko dufise message imwe, Kristo yapfuye arazuka. Rero biraturyohera cyane kumva tudafise imidihi imwe ariko dufasha imitima y'abantu. Ego. Ikintu abantu bo kwitega cyambere, hazoba hari umuziki usukuye kandi hazoba hari amashimwe. Abantu benshi baje muri soirée bumva menga ni kuryoherwa gusa, ariko bitege yuko tuzoba duje gushima Imana. Gufungura birahera, gutera inkuru n'abagenzi birahera, ariko ishimwe duha Imana ni ry'uwo munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi Imana yaduhaye ngo tunezererwemo. Hari umunezero ufatanye n'umunsi utazokwigera ugaruka. Rero bitego umunezero Imana izo yashize ku munsi wa le 2 yuko tuzoprofita gushika kuri 200%. Yes. Ego mumbajije ikibazo ciza. Umuntu wese agira imigambi kandi afise vision y'ubuzima yiye ariko araja. Rero novuga yuko nk'umu artiste ndafise iyo ndiko ndaja, kandi nk'umuntu abaye muri ubu buzima hanze y'umuziki ndafise imigambi na byinshi ngomba gushikako. Ariko ikintu nobabwira nuko by'ukuri birahari, ariko nkuko nabivuze byinshi biracari mu mpapuro, byinshi biracari mu mutima, ariko nizera neza yuko igihe kizoza muzoyibona byamaze kuja habona. Ego. Yes, turabashimiye Heirs TV mwatwiyumviriye ko, tubwira abantu bose ntibibagire kugira subscribe no kuba followinga mu bikorwa byiza muko murakora byo guteza imbere umuziki, utanga message yo guhimbaza Imana canke y'ubutumwa bwiza. Ico tubipfuriza nuko mwoshika kure mugashika mu mahanga yose mwarahezagiwe. Go ndafise ama platform nka yose ndiko, ndafise YouTube nitwa Believe Music, ndafise IG canke Instagram nitwa Believe nyene music, nkagira na Facebook page yanje ni Believe Music nyene, nkagira na Twitter Believe Music. Ego na TikTok yo mu gihe cyacu nayo ni Believe Music.